Bisous. 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 Abantu benshi bafinansa imiziki ariko ntibafinansa imbyino z'ikirundi, ntibafinansa ibintu by'akaranga k'u Burundi. Par contre ingoma murabona yuko ari ikintu kiri presentable cyane kandi kinaryoshye. Kaka kareka kukukako kaka kariyoriya kokukoko kaka kareka kukukako kaka kariyoriya kokokoko kokoriko kaka 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 kareka kukukako kaka kariyoriya ngoya ndabitora kaka kareka kukukako kaka kariyoriya kaka kareka kukukako kaka kariyoriya kokoriko kaka kiriwa wapi. Hello guys, muraho meze neza, tuzi ko meze neza, twe turashima Imana uko biri kose. So nkuko bisanzwe ndi kumwe n'umutumire atari underground, n'umuntu ari hit, n'umuntu musanzwe umenyereye, akora ibikorwa byinshi bitandukanye vyiza bifasha benshi, so arashobora kubaramutsa. Kire nashuwi wacu wa mahoro Jenzora mutsande, jenzora mutsumwana twareranywe, ngo yambaye ikangarume n'amabuye. None uririmba none? Nayo nziri cyo gituma nahoze. None uri umurundi none? Nayo ndi umurundi ariko simaka erega ndi umurundi kaje simaka ngo mbenze ibintu byose yiva. Yes, abakunzi ba Senga Media ndabaramukije, ni MC Ivan umutima wa Burundi kuva muri Sabaut Media. This is the first time nkoze ikiganiro kuri no television. Nangure ndamutse abakunzi ba Senga Media bose aho bava bakagera, nshimire n'abadutumiye mu kiganiro. Antuka nari maze igihe kinini vraiment ntitaye ibiganiro byo kuri ma television. Sisi wakoze umuhost wa bien. So nawe wakoze cyane ko kwitaba kano kamo mu Kirundi sa akamo. Basi novuga akamo n'induru. Nagira umuntu nani ari itandukano ya akamo n'induru. Akamo ahubwo ni nko kwitabanye dufate nka invitation. None umva akona akamo ko ni gukoma induru saka ama hewe guhamagara hewe so sisi misi nyinshi ya myinshi cyane bro bararongora garo tutangwe estonura mu babaza tugende nacu nyene rega mavasanga nabaye mu journaliste kamutumira ivyo vyo wawe ntaco turahostingana nakibazo na kimwe kirimo esashe nuko baratuzi barazi ko arakazi wahozemwo nubundi mu nubu karimwo nubwo atari cyane biruko kwasi cyane. So Iva nimba atari bangani kubera iki utagikora cyane nkuko wakora kera? Bon kiukweli sindiko ndakora cyane nkuko nahoze nkora kera sivyo. Hariho impamvu zirenga zibiri cyangwa zitatu kumbure kuko ubuzima bw'umwana w'umuntu bwamari bunini cyane, kandi hariya kugira ngo ubone umwana w'umuntu hariho ilevel kana kagezeko abafise inzuzi nyinshi yajabutse kugira ngo ashobore gushika. Ariko muri no miss for sure sindiko ndaboneka mu mafilme, sindiko ndaboneka mu binyamakuru kuri Sabaut Media ne composting ibiganiro gake kubera ko gake cyane kaba tuntu tumfatiriye, ariko vuba tugomba tuve mu nzira amangarukana uburyohe bw'abakunzi banje. So nimba atari banga twomenye ivyo bintu byo vyagufatiriye udakora cyane tugashobora kumenya ibikorwa Iva bimufatiriye ni cyane. Cyane nuko ndiko ndategura mariage, kandi congratulations. Thank you. Ariko nuradutumira Iva oya kubatumira rega yogira ngo umuntu ashike kuri etape yo gutumira abantu ni kubera ko hari hamanu zekana akaba yarenganye. Rero ndacari ko ndabitegura kugira ngo shike kuri etape yo kubatumira. Okay, merci. Nibaza yuko ngaho ncenda gufuta mu muciye ufuta vraiment kuko ngaho ari urabona ivyo ntazi vyo ngo vya mariage harimo ibibazo bishika bibiri byinshi. Okay, kwico cha mariage non nari ibibazo bibiri me nkaho nyamaze kuvyica kandi uri mwana mubi. Oya ni bon, oya bibaze byose ni bon ndabyishura byo. Kandi wamaze kucishura ntaranakibaza. Fete nta kintu gituma umuntu numa ashobora guheba umwuga we. Ariko rero ibintu by'imanza murazi ko bigoranye cyane. Très bientôt syndicat y'abasore ngomba kuyisezera nico gituma imizuko. Kuyisezera okay. Amakuru dusumira Iva sheri wiwe ntabwo ari ino sivyo ni diaspora sa? No. Sumu diaspora mu Burundi kazi. Mu Burundi kazi ariko ntari mu Burundi. Ari mu Burundi. Ibirari mu butere. Kakubesha. We. Oya.
c'est vrai ndakubeshera iki no ndoshe nakubeshera none sugiye tumenyereye canke byo bari biki wayi munyere je hari umuntu umenyereye ana muri industry guys bafise Ara- urusaku ara abantu Nk'ubu tumenyere, hari hari igihe umu- usanga ndi na single oya kandi Rero rero igihe usanga umviriza n'ibyo bya ahantu. mariage atari Iva ivyo. reka kumfukafuka Eh. nyene umbesha mu bantu sivyo iyo muntu kenshi yamari kuri profile yawe nizere ko nujya nyere kandi ujya ntaba mu Burundi aya bon none umuntu ataba mu Burundi abasa gute abasa gute abasa n'abantu sivyo Eh. abasa natwebwe mugabo agira ashaka kubona nk'ifoto ugacibona yuko umuntu atari mu Burundi sisi ndagutwenda Iva reka kumbwira ikicucu isaha yanje sindicu yabaye inyambike neza basi Ah, Kanyambike neza. akazi saki wanje Kanyambike Dance, neza, saki ntacyo wanje bitwaye. ushaka Ndaheba amawuja ikiganiro. vuye ugiye Wayibonye? bakubwira iki Ndaheba kwanza ikiganiro, nyambika neza Ifatura. umwemvita umufata nk'abata y'abashitsi nyambika neza shasisi Gaston ntacyo atubwira gusa iratesa gusa iratesa Wow. gusa none ibi byari bitwaye iki ariko mabuja ntave ashavura Ma- ntajya none story niyo ashavura. idafata wow ntifata none yigire neza wabonye rero tuyimfatira wenyine aha je sinzi kibaye Okay. kandi vuye turi kumwe wewe. sawa ntaribi turayikora nta kibazo turabafundi bamwe bamwe okay nureza kwishura ikibazo Iva jewe nturangisha nko Oya, ushaka bon, n'umurundi kazi aba mu Burundi umufiance ndamufise aba mu Burundi oya gusa n'umufiance si mu diaspora vraiment ariko ntari mu Burundi basi ari dufate mu Burundi ari mu Burundi mu buterene rahira iwabo na ba Arvin Rahira. hafi yaho ba Arvin vuga no kuri kw'Imana makano kuri kw'Imana vuga yego utarayisi ndavyemera rahira Iva nukuri kuri vraiment ari mu Burundi ukawubesha Imana izoguhana manishije iguhanishe none Imana nifise ibihano vyinshi Ivyaha. ihanisha abantu uzi vyaye je noca ndamukwa kandi Imana ngaca ndamuteramo kubwira ati Iva je nawe biraheze Gute guhera uno rero? munsi coba ari igihano c'Imana kubera ukura Kazi nkubi yabimana ari cameraman ahizuri acarigiro George. So okay naco. Iva yatunaniye arasutubwiza ukuri gusa si vyiza. Oh Iva, ufise chérie, ufise fiancé, ukutegura mariage. Oh basi ntibihora bishoka mu cheatinga umusheri wawe. kumucitinga mu buryo bwanyu Kumuciti- kwanza gucitinga nabasha mwese nzi ko mu bitahura ari igihe uba mu bintu vraiment bigateba bikagusesema kandi nimwibaze yuko umuntu arakura kandi hariho igihe umuntu aba mu bintu bikamusesema je kera nahora nibaza yuko sisi na Stone batobana parce que bakunda kuvuga yuko abastari batigira babana ngo bashobore guhuza sivyo ndavye ubuto bw'iwawe nkaraba ubuto bwa Stone nkaraba ukuntu mucangamutse mwese sinashobora gutahura uburyo muba mubanyemo ariko urabona murabanye kandi hariho benshi bibaza yuko mutaratuza bibaza yuko ata myaka yo kubaka muragira ariko murayirimaguye mu rugo Turayirimaguye. Hari n'abaditega iminsi. hariho n'ababatega iminsi bajya kuri leta civile ya New York namfise abantu benshi baje kubashigikira just kugira ngo baba critique Ego from. uriko uranyumva ariko urabona yuko donc ni couple ya mbere ibanye neza même si haguma haca mutuntu tumwe tubona ku marezo sociaux bon murabanye neza malgré tout rero gucitingana ni ingeso Ningeso. kandi ingeso irapfa iyo umuntu abishatse Ego. en plus dosora ivara kijijwe kukizwa rero bon noneho nana byinshi nosigura sisi iyo umuntu afashe decision yo kubaka muri waba yumva ko hageze Ariko Iva sawa ntaguciriye. nawe hari abandi wo basi mbwira nk'aba ex nka batanu canke nk'abademo nka batanu tuba tugenda So ntabonzi nico gituma mvuze ngo Iva ngo agendana na naka nukuri Imana bandakoresheje ko nabonzi. Ariko nikibuza ko abantu bavuga amakuru batazi sa. Sasa rije nakubajije nka jewe. oya ntibihora bishika Ntibihora bishika. kandi n'umunsi byoshika no ndabimubwiye Nta n'umunsi wigera wiyumvira umu ex wa kera. mu ex wa kera bon ndamwiyumvira ko négativement donc positivement ndamwiyumvira ko négativement parce que umu ex iyo amaze kumva yuko ari intambwe kana ko ugomba gutera yo kubaka ashobora no kuzana ibishobora kukwica Ego. onoseja So tuvuge ko Iva ari sambamba na fiancé wiwe. Na quelque part. sheri wihorere mati Turiyore uri wenyene Iva nagutsiti. Sheri umwana mubi. So rero amakuru mfise nuko Iva yahora afise abana areze sinzi ko ndubonye akibafise sivyo. Nshaka kumenya bari abana Iva yarareze nk'imfuvyi. Nubu baracari kumwe.
niba Cane. abana ndetse nk'imfuvyi ni batoyi banje babiri ni batoyi bawe babiri na ba petit frère kandi turacari kumwe bose je numvise ko aravuze amajambo menshi na Keston amajambo yo gucafuza umuntu ngo yiva ngo kuno kubera ko nagiye gusanga abarundi badakunda iterambere ry'umuntu ubu je na Kesi duhuye umenga nimbwa n'akayabo bahuye nayambu yiwe sishobora kwironga uriko uranyumva igihe kimwe narigeze kumuramutsa ndamusanze ahantu mu rubanza ndaramutsa abandi bajama bose bari bicaranye ndamushikiriye ndamuha ukuboko aranka kuko aranka ukuma bon cyanamubaza ati none kaka dufitanye ikibazo nyabaki kubyokwa nkakunda mu cyasanga ni twatuntu nyene tw'abantu batize abantu bataciye mu ishure twatuntu utujuju bagumana mu mitwe yabo sino umuntu arakura kandi uko isi igenda uko imyaka igenda niko isi igenda irigisha abantu ubundi twese turabajene guys ntitwari dukwiriye kujyanira mu tuntu kanaka twintica ntikize twari dukwiye kumva yuko twofatana mu mugongo twese watanguye kumbaza ati kubera ko tagikora no musari abantu benshi bariko barashiramo uruhara cyane kugira ngo Ivan ntashobore gukora mu mashano muki aho gabusanga nije nka James n'akanyamakuru k'uburofa kataratera imbere naje nta naho ndanashika ugasanga umuntu ariko aramishano for nothing ego abantu Ivan ntibashaka kunezererwa wowe ushaka kubona kumenga kari hasi naco kamaze ariko abarundi abona ko hari ico mujyanye sivyo voilà ico rero nico abarundi dukwiye gutahura nico abajene dukwiye gutahura je nta burenganzira na bumwe jewe mfise bwo gukora ku mugisha wiwawe wewe nubwo nogira gute umugisha wasisi uzokwamara wasisi ego vraiment nta muntu watwara umugisha wundi so basi Ivan nk'ubunye bishitse ukamenya ati naka yoba yarampaye ishano canke naka yoba atuma ashiramo ingufu nyinshi kugira Jesse sinkore cyane sivyo ukamumenya neza ukamenya ati nuyu onye uwo mukorera iki biri simple cyane biri simple cyane parce que nta bubasha na bumwe mfise bwo gufata umuntu ndamukure kuri inosi cyangwa mugura ikimuga mu gihe atarije namuzanye kuri inosi ico ndi coco kandi nemera nuko icyaha cyose kirafise ingaruka yacu jewe wewe sisi ninakurogo kagwara nko kugura ukavyimba ubabara uzobwumva mais après 2 ans 3 ans nzotegerezwa kumva bwabo babare na guteza nani ushobora kutabwumva kwa ko ni nabo guteza ariko nkabwumvira mu bindi bibazo je hari ibyago byahora bishikira nkavuga ati mana urakoze kumpana kwe nkavuga ati ibi bishikiye kubera caki ni nakora aho rero ucyumvira ukonyo ubukira umuntu sivyo kuko hari umuntu ashaka gukora ikiba akavuga ati ndagikoze nubwo amera neza ndasubira nsondereko uravyumva ndasubira nsonde bayuda babaho rero bisigura ko we ubunye n'umuntu yagukorera ikibi ntaco bamusubiza umusubiza neza cyane ndumana w'umuntu bivana n'umwanya asanze sinovuga ngo urumva ngo reaction yanjye ngo yoca ibiki parce que ishavu hari igihe bikora kuri control ariko damapa nko muri no mwanya ndi ya leta normal ndumva neza yuko atampamvu nimwe yo gusubiza inabo umuntu ankoreye yes okay c'est bon Iva wumvise ijambo icizere muri wewe ubyumva nk'igiki urisigura gute bon icizere sisi icizere confidence cameraman wewe ubisigura gute iki yagihonye je icizere sisi icambere si icize kugira ngo wigirire icizere nuko ufise ubuntu apare yo kugira ubuntu ukacugira ubwizigirwa apare yo ubwizigirwa niko ufise ubuntu n'ubwizigirwa tout simplement no icizere ni hama ugacubumbwa n'ivyiwawe hama ugacuba Iva ugacuba wewe nyene kavuga n'ivyiwawe ufise ibintu bigoye gutera gakude ureka gutera gakude kabumbwa n'ivyo ufise ureka gutera gakude gute bon kubumbwa n'ivyo ufise basi nk'ubu nkawe uri umugore wundi muntu sindakwifuza usome nga wanyifuje Shaivan igikivura amacho tuma ndakwifuza tazi ko safise umugabo kandi amwishimira kandi bogare kandi no kwifuza gute gute atombesha basi arakuruka imana oya brava Stone nacawugira oya nukuri ujya mu tipe mu mazi misi mupfa na Stone ninde ni ale ni ale none ale wamwifuje gute kandi Stone hari nk'ibogare urazi yuko misi rimwe doda turatora je nani sikaje utora inkoni yo mutabi Ivan ibikiwe nani sikaje utora inkoni
nkaza nkamari nkamushishura hagati ya Jonathan no gushika kubitanda ari gukubita wewe wataye umugabo ukaja Jewe. kwale kandi ari we yari yantaye ya none agutaye none ntuvumiriya none mukabiheza oh kasha genda ubake batubwiye genda ubake kera Genda ubake, uzoba. batubwira niko zubakwa niko oya umugabo agukubise ikofi cutega uwundi oya musaba siko zubakwa agusomye nga tutega gusomye no nga siko zubakwa kuko buri muntu wese aba yubaka uko ashaka kubaka sivyo kuko hari umuntu bashobora gukubita ikofi sivyo ugasanga yotega n'undi musaba bagakubita ariko hari uwundi ukubise ukamukubita ikofi nawe afata ikidaje akumena umutwe mbese intandaro y'imyumvikano mike mu rugo kenshi bibaza kitegwa n'abagabo canke itegwa n'abagore imyumvikano mike no itegwa na twese hagati yacu twese namwese ego basi abantu baba bafise uruhara runini n'ibandi abagabo uri si ushaka atari abagore saba kazi umugore uba uvuye ku kazi urushe gashaho urushe kandi avyihoze hari abagore batazi gufata neza abagabo batazi gutanga keya batazi nta n'utuzi dushusha gushuhirije mwashika hariya mu gitanga ngati mada nkuyakuya mada nkuyakuya guys abagore mutakuyakuya bagabanyu bavuye ku kazi bavuye kubarondera amafaranga mutabakezi kwiye tuvyige kuko urumva ko ari ubu rero hasigaye hariho n'ibigo byinshi simvuga ibigo sikiye hari ama appartement menshi umuntu ashobora kujayo umugore yanse kumukuyakuya bagaca bamukuyakuya umugabo wewe yaza nk'iminsi ibiri none umugabo waba yagiriye yiki numva ko ari ndayambaye no umunezero wewe hari nka jewe mburi umunezero wawe nabona nyene vyamaze kurenza urugero abagabo niko turemusha tuja kurondera umunezero uyaye umviriza Iva urashobora kubura mu bunezero kuri jewe atavyonzi ariko wambwira ati madame bimeze ukunuko no kuzuragerageza ukunuko ugafumura abakobyo umenye umugore ava iwabo aje kuduza toilette na rasho oya yes oya hari igikorwa principal ubuzi ukujya gukora hari gihe rero usanga ataco yamenyereye gukora hariya anye sivyo ugasanga nyene abijemo nk'umuntu mushasha bishaka ngombwa ubizi ko umwigisha none uraza aho biva byose kera kugira ngo umukobwa aje kubaka guys yabanza akaja kumarana nk'ukwezi kose na inase ambwa ati mwananje umugabo bamufata uku bamukuya kuyuku bamukura imvunjuku hari gihe usanga na inasenga atana kimwe azina yumva bacamwigisha rakareka abenshi usanga arabasotwa barabiye Iva nimba atari banga niko ikiva atagikora muri 3fa muri 3fa finance ego ni kubera ikiva tutakibona ibikorwa vyiwe so yavuye kubera impamvu iyahe agenda akora yes ndakora oya pram c'est vrai wapi amakuru adusubimira tubwira yuko Iva ntagikorayo kandi sumwe si babiri si batatu bivugwa na benshi none muri 3fa none 3fa ni iki none 3fa ni campagne ego donc ils produisent ama film c'est ariko kare wakinamwo voilà apana kare nakinamwo nubu nkikinamwo oya ubu si no none nkubu mbagije byo ko muri Wakala TV numva ko nce ndabivuga n'impamvu navuye nkubu muri 3fa munsi navuye nzoca ngaruka nakubwira ati sisi ahubwo ufise icyagukuye mugabo utari gushaka kubwira abantu ni jewe na mazimisi mfatiriwe no mazimisi fatiriwe kandi 3fa n'abana n'umuryango munini wiwanje w'abarundi bose wabasanzwe bakunda film wovuga ko navuyemo kubera ko muri no seri urugo ariko ndaboneka nturi kurabonekamo kandi abantu baranayivuga yuko hari ikintu no bariko baravuga abantu ko hari ikintu coba wewe hagati na 3fa hari ikintu hagati yanyu mwa mutariko murahurizako nico dushaka kumenya ni ikintu nyabaki nico nakubajeje ntaconzi nico nakubajije uvuze uko hagati ya 3fa na Iva 3fa irongowe na Fanny Lavine ego tugere yuko Fanny Lavine na Iva batumvikana niko tuvyumva dushaka kumenya bavuye iki mama lao je n'umujama ara n'umujama nivyo dushaka kumenya namusani abone basikiganira aze kushya maga commentaire ku rukundo gusa basi abone yuko atabifu so jewe reka ndakubwira ikintu kimwe sivyo ari abantu benshi bamaze gukomplika ibintu nk'umu nka jewe nawe we twahora dukorana nko mu kinyamakuru kimwe turaba host twese bakabona umubanze iminsi da hostinga baca bibaza yuko ari ikintu kanaka dushobora kuba twarafuye ariko ndabitahura abajournaliste bo mu Burundi twadushaka ama content sivyo ariko
je na turafa vraiment nta kibazo gihari Okay, nta n'umwitwani hari nta n'umwumvikano mubi uhari tumeze neza ahubwo gusa seri urugo iri kirakogwa murani yuko ari seri nziza ndanabatumira n'abandi baje kuyikurikirana kuri YouTube ya Fanny Lavine ni seri nziza kandi navuga yuko iri amwe mu maseri meza mu gihugu cy'u Burundi atwa ariko arakurikiranwa ku rugezo ruteye ubwo baje kuyikurikirana y'abakunzi ba Senga Media TV rero nta kibazo na kimwe nkuko none ababonekanye muri Samantha nibo babonekanye mu rugo bafiko bandi hari abandi bashasha baje ego bashaka gushamwa abandi bashasha mugabo muri company nituguma tubonekana twese ni nkuko ego nuko babapangira abandi ugasanga we ntavyo wawe birimwo sivyo je ndabitahura kuko ndabikoramo ariko rero hari abandi bavuga urinde kunsaraza na oya jewe mba ndabitahura ariko hari abandi baziti hari ivyo mwafuye vyabatandukanije wewe na mabuja hari anye nivyo rero je nashaka kumenya ko sinarinzi umuco nuwahe okay nimba taca mufa c'est bon ni vyiza cyane n'abakunzi bamenye ko iva na turafata nta kibi na mahoro menshi so iva kubera iki use impano y'imico ndangakaranga ufise impano yo kuririmba no gutamba no kugira iki kuko utokwiyangaje nyine ukavuga ati jewe ndashinze club sivyo nk'abantu baza bagize mariage bazi gukota abatamvyi wanje abaririmbi wanje so kabikora kujya nko dusanzwe tubibona mu yandi ma club yeah bon c'est nivyo narabi bon impamvu ndabikunda ni bimwe mu bintu ushobora kuba narakuriyemo cyane jewe nakuze numva nifuza nkaho menga hari ahandi hantu noshikana Burundi izo ndoto ndazikurana ariko maze gukura ca nsanga menga biragoye cyane ariko uranyuma rero imico nakaranga ndanabikunda cyane naco gituma hariho n'ikiganiro nazanye kuri About Media kiganiro bitwa mu rugo ni kiganiro cibutsa abarundi n'abarundi kazi kwito donc ikiganiro kibigisha karanga mutima k'igihugu cyabo ikiganiro kibigisha imico nakaranga byaho hambere haheze muba ari ikiganiro meruka gushira abantu benshi cara barijije ukuntu senge inasenge w'umukobwa yasezera umugeni impanuro yamuha ibiki nibiki ikiganiro kiri kuri YouTube ya About Media bazoje ukiraba baraba sivyo rero ivyo impamvu ntobikora ni ibintu bisaba amafaranga ni ibintu bisaba umutahe tugiye kuraba abantu nabo abantu benshi bafinansa imiziki ariko ntibafinansa imvyino z'ikirundi ntibafinansa ibintu by'akaranga ku Burundi par contre ingoma murabona yuko ari ikintu kiri presentable cyane kandi kinaryoshe ego vraiment kinaryoshe iyo abantu bariko baravyina umuntu araryoherwa cyane sivyo gusa n'abantu bariko n'abandi bariko baratamba turaryoherwa cyane bikanatunezera kandi ni ibintu bikwiye kuba henshi kuko tuba tubakeneye cyane mu mariage mu manza zitandukanye n'abantu baba bakenewe niko gateka rena ariko ndavuga ariko aba diaspora benshi indongozi z'igihugu ni babiha agaciro nkuko baha agaciro mu zindi ntuze uriko uranyumva nico gituma rero natwe turabajene dukeneye kwiteza imbere uhava usanga tuja no mu bintu tudafite n'impano tugapfa gufokusa gusa just kugira ngo dushobore kuronka uburyo dushobora kwibeshaho ariko nk'uboro nka sponsor wabikora neza cyane mu ndoto za About Media fise dafise indoto zo gukuza impano z'umuntu wari we wese aharanira kwigisha akaranga mutima k'igihugu cacu ciza cy'u Burundi canka akaranga mutima akaranga imico byaranze basoko iyo projet ndayifise muri jewe umwanya wo wari wose ndose umuntu avuga ati tubikorane ndoce ndabikora kandi bizogenda neza ko ndabifise mu experience guys murumva ko ni ibintu Iva sanzwe afise mu migambi ariko sponsor so abantu rero dufise amafaranga abantu twumva ko twofasha abantu twumva dufise umutima wo duterere kugira impano zaba zatwebwe zinyegeje tuzigaragaze ku mugaragaro vyoba navyiza gusumba ego hama Iva nk'ubu unye mama wawe n'umushari wawe uratanguye sisi no ariko imana ishimwe ikiganiro kigeze kure mama wawe na shari wawe ninde wumva ko atanguye gufa wobabara cyane ukavuga ati ndabuze ikintu kizima mu buzima
mama wanje na sheri wanje uwo tangura bon gufa biragoye kubera ko sisi Mm. mama nivyo yarakuvyaye Mm. sivyo kandi kwisi y'Imana nta kintu na kimwe kwisi gishobora gusubirira mama wawe kuko mama wawe apfuye nta wundi mama wawe woronka kwisi y'Imana sheri wawe apfuye wobabara igihe kirekire ariko friend of yoronka sheri ariko ntabari wa wundi abarundi sivyo rero abo n'abantu babiri bagaciro gakomeye cyane bisigura ko rero wamaze kubivuga ariko wamaze kuvuga ko mama wafuye nta wundi mama woronka sivyo ni mama w'umuntu sivyo dufate nk'uba guhitishije mwati hagati ya mama wawe na sheri wawe hapfenda wocu usanga nkawe nk'umugabo wamaze kwitanga igitambo kugira ngo ico kibazo ntucishure yes yes bisigura ko ntaco wishuye kuko bose urabakunda tureke ku bya bindi vya hypocrisie bya bindi ukunda umudemu just kugira ngo umupompore uco muheba uramaze gukunda umuntu kumva ko umukunda fresh ni nko kubabwira ati hagati ya Stone n'umwana wawe hafi ocho cagurana basi nawe nyishura hagati ya Stone n'umwana wawe Iva reka kunjaniranya je nakubajije wewe Iva reka kunjaniranya jewe nakubajije wewe naco wambajije hagati ya sheri wanje na mama wanje bancaguje mu utangura gufa sivyo sawa naco hagati ya Stone n'ujya mwana wawe bagucaguje ati hapfende wotanga umwana wawe bose ndabakeneye nanje ndabakenesha nuko nyene vraiment okay basi mbwira ivoka mu Giswahili ivoka bon chance ndanize ni Giswahili gikevana ni avoka mu Gifaransa oya ni ntoze mu Gifaransa oya kwanza avuze avoka kivoka mu Giswahili ni gute cameraman yacyo kubishije wewe weka kivoka mu Giswahili ni gute guys ngivoka nivoka nyene mu Giswahili oya gari y'amajambo reka tava mu Giswahili ivoka ngo ni pe avoka hapo ya desa sini avoka guys umuntu azi ivoka mu Giswahili atwandikiye muri commentaire amubwire ivoka cameraman oya no cameraman arakizi kandi nanacumvise ariko reka dusaba abantu muri commentaire bagishire mose avoka ayo ni devoir ikomeye kwera none we kibuto kivoka mu Giswahili ni gute kibuto je kivoka naco nzi ariko nzivoka kano kwera so muri commentaire turagisavye mu disigurire abazi ivoka mu Giswahili Iva ntacaza ariko je ndakizi me naco ndakubwira okay naco ndakubwira abantu barakivuga ariko ndakizi hama vandrateri mu Kirundi agapepesho muyaga agahinda muyaga yes mu Kirundi vandrateri n'agahinda agahinda muyaga aga oyesuko iyo ni rulange yo kwiyorohereza vandrateri mu Kirundi vandrateri mu Kirundi ni akazana muyaga yes mu Giswahili na mu Giswahili kareta pepe ayo ngo vandrateri mu Giswahili ngo ni kareta pepe sinzo gukora ikiganiro na sisi vandrateri mu Giswahili kapepe ya pepe kareta pepe kani abatubwira ngo gapepe yesho kapepe ya pepe manager wanyu cyoco bakucisha ari manager yo jishura so mutubwire kana vandrateri mutubwire vandrateri mu Kirundi guys gendo so akora ikiganiro mu Kirundi hama muce mutubwira gukora mu Giswahili vraiment nivoka mu Giswahili ivoka chakunaniye reka barakisha muri commentaire nzogaruka vuba ngaha sawa iyo ni question mark hama ivange ndakubwira akantu ikindi naco akandi kantu kanyuma usubiramwe ntege neza amatwi nawe ndaguha kandi turahana ntaribi bana kumara madaka taconze imbere ya kamera ntaribi kaka kaliga kuku kako kaka kaliyo liyako koliko kaka ngo yakwanze pole pole kaka kareka koko karipita kare twende kaka gabuke ndabyumva abukebuke kandi shaka nyine kunyaruka cyane basusori kaka kaleka kuku kako kaka kaliyo yako koliko kaka kako wapi kaka nini
rega subiramo nka gatatu kaka kaleka kuku kako kaka kareka kuku kako kaka kaliolia kokoliko kaka kaliolira kokoliko kaka kareka kuku kako kaka kaliolie kaka ngoya kaka ngoya kaka kareka kuku kako kaka kaliolia kokoliko kaka kaka kako kako wapi kaka kako kareka kuku kako kaliolia kuku kako amaze gutera swata kaka kareka kuku kako kaliolia oya kaka waisi kaleka kuku kako kaka kaliolia kokoliko kaka kako kaka kareka kuku kako kaka kaliolia kokoliko kaka kareka kuku kako kaka kaliolia kokokako Ico ni ikintu nzorambaza buri muntu wese tuzora kaka kareka kuku kako kaka kaliolia kokokoko kaka kareka kuku kako kaka kaliolia kokokoko kokoriko kaka kaka kareka kuku kako kaka kaliolia hivyo basi ngoya ndabitora kaka kareka kuku kako kaka kaliolia kaka kareka kuku kako kaka kaliolia kokoriko kaka kiriwa wapi en tout cas vraiment donc normalement nabitoye kwe sivyo cameraman kaka kareka kuku kako kaka kaliolia kokoriko kaka kako wapi kaka subira bwo rero kaka kareka kuku kako kaka kaliolia kokoriko kaka kariko wapi Iva urangoreye umunsi prama merci beaucoup Iva tugushimire ku mwanya aho kandanda karota kwe tugushimire ku mwanya wawe nakwitaba kano nawe subiramo subiramo nawe nsubire mwiki eje ndaronka nibyo ndakubaza mbemwe abagabo mwahantu baba bohe nawe cyako nariye kuvuga ngoya mbemwe abagabo mwahantu baba bohe cyako nariye na cyacu ngoya mbemwe abagabo mwahantu baba bohe mbemwe abagabo mwahantu baba baboheye tangura mbemwe abagabo mwahantu baba bohe mbe mwabaga mwana baba ndabanyamuragiye bashe Iva tugushimire ku mwanya wawe asante sana sis merci beaucoup twizeye ko nikindi gihe nitwagutura kandi kamuzo kitabo guys à ne pas oublier gukanda kuri subscribe kuri Senga Media merci beaucoup ariko kandi twifurize n'amahirwe meza umwigime yatangiye gukora kuri no media Daniela Koze umuntu wanyu mukunda cyane même si ashobora kuba atarabatumira ariko mubikore kubwiwe mubikore kwa Sisi ariko kandi tumwifurize imyiteguro myiza yo gusezera ubukumi sendika y'abakumi bavuga sendika y'inkumi komba kumurekura imusezere imusohore so Daniela Koze turakwishimiye cyane zo gukorera ubanza kandi zo kubyinira kubuntu sa kubuntu nkakoze ucu musamahera gute koze no kunasunisha so guys merci beaucoup guys merci beaucoup Sisi merci beaucoup ciao ciao bisous koma shetani kwa jina la Yesu tubashimire mwebwe mwese so tubashimire ku mwanya wanyu mukore bijya Iva yavuze subscribe kugira ngo muzokuza murabona notification za Senga Media so ciao ciao murakonzwe cyane